Imuhira Media ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije kandi abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Ndabafinze hano nagiye nkuko nabibamenyesheje, mwarabonye mu mastati, mwarabonye mu Facebook, mwarabonye mu mastati y'aba Edmonton, ego yuko uno musi hari ikirori c'abana b'Imana, hari karaoke gospel no musi, ego ni wa musi ni yaro 27 mwe muguma mukurikirana Imuhira Media, ndaza kubereka ego n'umuntu Imana yaduhaye nk'ingabire. Uwo nawe ninde? Yitwa Amani ni umuririmbyi aririmba ama gospel kandi aririmba n'izindi ndirimbo zose zitandukanye. Uno musi yaje rero yakoranije abantu bose muri Edmonton kugira ngo abaririmbire abereke ingabire ziwe zose. Imuhira Media nayo murabizi icererwa nta musi n'umwe icererwa oyaye. Nace mvuga ati reka nizindure mbuwa mbere kugira nje kuraba ukuntu biriko biragenda. Ubu rero bariko baratesta ama instrument, bari mu buhinga bw'ivyuma, bariko bararaba kugira ngo baze kuryohera aba bakurikirana. Mwe mukurikirane Imuhira Media, nta kintu na kimwe kiza kuncika. Ndabereka vyose ukuntu vyagenze, ndabereka ingene abana b'Imana bafise ingabire zitandukanye nga muri Edmonton. Twarahawe ikado n'umuririmbyi akomeye cyane gose, ego men umuririmbyi adasanzwe. Mwe mukurikirana Imuhira Media.